Ndaramukije mwese bakunzi ba Arcos TV. Ni jewe Lorraine Ange muri kumwe twatukumwe na Kelly na Audrey mu kiganiro cacu. Sasa rero no musi tuvugane ku nkuru. Urumva iyo nkuru rero sha Audrey na Kelly ndabwiye. Iyo nkuru umukobwa nyene wo mu gihugu hagati yitwa Suzana. Uwo Suzana rero vyagenze gute? Suzana yahejeje amashuri yisumbuye. Asanga yahinduye izina se. Ko musamira cyane. Suzana agera ashitse mu gisagara ca Bujumbura aje kwiga amashuri kaminuza. Aho rero abavyeyi biwe bita ku rutare n'amabuye kugira ngo umwana wabo basi bashobore kubona yateye imbere ameze nk'abandi bana babona mu kibano cabo. Uwo mukobwa kangungura yashitse mu gisagara noye dushitse mu gisagara nta bindi bareka kumba meze nkuko yari igiterane. Urumva uwo mukobwa arashitse mu gisagara Suzana Suzi unashitwa Suzana oya ni hatari urumva sha umukobwa umaze gushika mu gisagara urungira nta muntu umwe atamuzi kubera iki simvuze yuko gushika mu gisagara ari bibi oya twese twarashitse hamwe mugabo nushike mu gisagara mugabo witware nk'umuntu nyene ufise akantu nyene k'umutima ruwo sanga shabivana n'abagenzi yasamenyana nawe n'ubundi nivyo nyene byabaye mugabo nizabwira abagenzi kandi erega kuko ofite adatanga umutseho mama n'ubushaka kumenyana n'abantu ukaronka abagenzi umenyekana ugeze kumva ugumye uzwi hahandi muhira ruguru ibujuma rero bazamenya kwa se gute bo bimenya ko urakora ukerekana aho washitse gusa urumva nukuraba mbega abo bagenzi mo kumuragenda ni bande nabaye bagenzi uratubandaniriza inkuru nawe turihuta nimwihuta ngo musigaze ndaye twumvirize naje uwo mukobwa arashitse mu gisagara atangwe ntiyitwa Suzana yitwa Suzi ico ni cyambere yashatse cyane ntibibagore iryo zina kandi narirere nagenda hinduye ni kekebu naje nitwa ododo wala okay uwo mukobwa arashitse mu gisagara imama arahinduye izina imama ntari karakora icamuzanye yazanye no kwiga yavuye mu gihugu hagati aje kwiga mbega yari yiga mu mashuri mato mu mashuri yisumbuye muri secondaire agira ashitse no kuga universite ashitangura kugira ibintu bitamuzanye arahinduye izina aragize ibintu byose guhindura izina 6 ibi ureko nitwa kekebu ugira ninja ni mureka banda imare dabo okay hama aba kwa tantine wiyo kwa ni nabo aho ntibacumvikana kubera ko ukuntu yaje aca bugufi siko agica bugufi urumva ubu aravuga nawe agashirijwe hejuru umva ntibigikunze neza yuko babana none Suziga yemwe tumugenze gute Suzi tumwegere yabaye Suzi ni byiza gushika mu gisagara ni byiza kumenyera aho ugeze ukumva nimba uri hariya mu ntara hagati ukadushika mu yindi ntara simpaka ucuga umubayeho handi kandi mu yindi ntara ushitse nk'ubafise uko babayemo nimba ubona abandi bitwa nana bitwa bagogo mugabo dore kiri ngaho nyene ibintu byose ubonye si byiza kuvyigana sima kuvyigana mugabo vyigana urashobora gusanga Suzi akiri ya mu ntara hagati ugasanga peut-être nk'amahera cyangwa iki ugasanga yose barinda kuyamuha nk'abavyeyi biwe mugabo ubuye wibuka ko aba kwa tantine wiwe none ndakubaza wibaza yuko usanga ashitsina akora akora kugira ngo ashobore kuronka bwabo ugasanga rero ngo mutantine ariko aramwinjirira aha Suza oya Suzana nyene afite ingeso mbi nyene zanye awe ntutra none ko muguma mushiramwo reka meze urumva Suzana ntacubaha haba yaje ari umwana aciye bugufi mugubu ntacubaha haba Suzana ariba
apana kwiba erega wopfuma wiba amahera iba abagabo b'abandi murakoze urumva ivyo byose c'est grave bigeze ahantu bikomeye reka wanashaka Suzana tugarukiriza aho nyene kwiyo ngeso nyene yadukanye yo kwiba abagabo b'abandi ubu yibonye fresher zafashe umbiriza je ofet kuri ico onye cyo kuvuga kwiba abagabo b'abandi ubwa mbere na mbere bazi rero abanza kumenya abiba gute si bo bashobora kuba baza bamwekera petete ugasanga wowe ntazi kuri umugabo nta byazi kuri umugabo nta bage wambaye nta bamubariye ashobora gutanga nawe agasanga yibereye muri pezo y'ikintu y'agaparfe kaheze erega njanye nuko wopfuma ukundana n'uwo mugabo umwe utazi yuko ari n'umugabo benshi ababizi rero ko erega kabaye ngo mugisagara nawe n'umukobwa rero hari ateza atari susi kare n'ibara n'ingorane none wowe ishire mu kibanza ca nk'ubu dufate uri mutoyi wa Suzi cyangwa uri mukuru wa Suzi cyangwa uri nyina we cyangwa uri se wiwe gasha ukaza wumva umwana wasigaye akora ayo mabwa wumva wovyitwaramwo gute ofite je ico nogira ubwa mbere na mbere hajya kirazira gutera ukora ikintu utabanje kumenya impamvu y'icyabaye urabanza ukamenya kubera iki Suzi yahinduye izina kwanza kubera iki Suzi ubwo ruzina rushobora kuba rutamuryoheye mu gisagara witwa nde nitwa Suzana bati nitwa Suzana uvuze Sizi okay urumva kacha uvuze Sizi agatari cyane ko ari gatoyi korosha bizi ko no mashuri abantu benshi batwengana nk'umuntu habiki ukabanza ukamenya kubera iki yahinduye izina ikindi naco nimba yiba abagabo b'abandi kubera iki agenda gutwara abagabo b'abandi ni kubera ko Suzana ashaka gusa n'abandi ugarutse ibyo mutagata si mpaka wibe n'abana henda mbega bejande ikindi naco kubera iki mbega bamuhurumbira ari benshi ntiwosanga ari iyo ngeso yoba iri muri abo bagabo babona yigisha cyane babona yuko ati umwana avuye hariya ntamenyere byino reka duprofite unyene ari hagishika birashobora kuba atari kosa giye ugasanga nawe ugati ni Bujumbura cyane ngabo Audrey ukiri ngaho nyene ukiri aho nyene uvuga ngo sikosa giyiwe mbega hari umuntu yogushiramo ikintu atari akageso wowe usanga kubera iki kubera kazogigushiramo wowe nkaho gatera inkaza hariyo nkizi Bujumbura je sinabibazi Bujumbura asasanga je we niwe dutanguye guhura ivyo unyeretse menya gute ko ivyo bikorwa aho cyangwa ivyo bikorwa none ntandero iwanyu baba baraguhaye indero gatumba sisi Bujumbura aminduka kubera simba zigene mbahe mugabo rero naho biruko ivyo nyene ntibihangitse wewe ngira ngo ni kwa kuntu nyene usanga twakuze sanganira n'abavyeyi bacu wowe ugasanga wewe ntiyigeze aganira n'abavyeyi biwe petete bamugurukira mubwire wewe ntazomenya ngo umugabo ngo canke ikindi kazoga ahingeyo ugati uyu nyene ni nka papa wanje yankunze n'umwana wiwe ashaka kumufasha reka wigereza aho nyene ntagire ikindi kimurenzaho nta mukobwa ashobora kugera muri kaminuza atazi gutandukanya ico kintu arashoboye kuhagera bivaye n'ayakuriye bivaye n'abago kuko urumva nimba yakuriye hariya akabona abapapa bose barubaha abana abapapa bose barakunda abana ashitse ino ashitse mu gisagara umwana si umwe agati n'abapapa bino kumbe basi urukundo barakunda abana none Suzana arivukana nta muntu bavukana yo yarigeze kuza ni kinege Suzana ni yari kinege uruzigena aho atanu umuntu basi hayo uvuga ngo mukuru wawe waraguhanuye cyangwa utari waraguhanuye wewe mba iyo chance nayo yaronse rero asha wewe ari nkawe Suzana muhuye ugize amahirwe yo guhura nawe je Suzana no mwegera nkamubaza bimeze gute nkamubaza basi n'ubuzima bw'ingene yo yarakuze basi ese nyene nkamubaza kira kintu ciwe cyose nkamubaza igituma bigira ega bise dushaka gusanga bigira kutamenya sino nsanze abigira kubera abizi awe no mwana wangu ati gakiriza aho nyene mudemuwe Mugisagara ni ati nabyo twasaba ama nawe muhuye wo mubwira iki jewe ubwa mbere na mbere
ico nogira kugira amenye ico ndamubwira kandi umenye yuko Suzana burya hagiye yuko urahanura umuntu ukunda uramuhanura ku buryo yuko wumva yuko ushaka yuko abiva mu ivyo bintu uhagarare ku ico nyene uvuga ati jewe Suzana noba ndamukunda nomuhanura nkuko yoba ari umwana wanje canke yoba ari uwo tuvukana urumva baje ico nohanura Suzy kandi nkahanura canke abavyeyi biwe canke abo uwo yashikiyeko uwo abako kuko bose bashobora kuba bafise nk'uruhara ko hajya nta akaje ntikazira umwe kandi umva nico rero nuko akaza ego umva rero Suzy nobanza nkamwicarika nkamubaza bimutuma rero asigure yuko bishobora kuba biva ku bintu abuze muhira aho abaye canke biba bishoboye bivuye ku nyigisho atarose muhira aho umva yuko ugenda nko kuganira n'abavyeyi biwe kandi na cane cane ukacuhimiriza abavyeyi kuza baraganira n'abana bababwira ukuri k'ubuzima babwira umva kuko hariya mu gihugu hagati bamubwira ukuri kwa hariya mu gihugu hagati mu gihe yagiriye amahirwe agashika ngaha mu gisagara akaca aronka umuvyeyi nkamubwira ukuri ko mu gisagara niho aca bigira ingorane oje noca ndamuhanura kubanza kwitonda akabaza neza ukuri kw'ibintu ukuntu bimeze kuko nimba kumwe kekebu akaraba nimba abantu bose bo mu gisagara bameze kurya mugenzi wiwe yashikiye vyiza no kubanza ukiga neza umuji ugati mbega umuji umeze gute habaye abantu bameze gute ingeso zo gufata nizihe ingeso zitari zo gufata nizihe ingeso zotuma jewe nigumana agateka kanje kaguma abantu bakanyubaha bakampa n'icubahiro uko ndabikwiriye bihaguma nizihe ico kintu ndamuhanura ego Kelly na Audrey mwakoze nawe okay hama bakunzi bacu ni kuri kiganiro cyari kinyene uyu Audrey na Kelly bagumye bagaruka ku kintu kijanye no kuvuga n'umurivyo yaravuze ngo vugana mu kiyago n'ikindi burya ho bone kiyago n'ikindi ego hanyuma none nawe umukunzi wacu ubivuga kwiki kuri no nkuru yacu ego murakoze cyane naho butaha